Bonsoir, bonjour, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, nizere ko mumeze neza cyane. No munsi ni hatari. Yashi yarirengeye kwemera. Nizere ko mumeze neza, wumva yashu nka jewe canke kiniki, gusa hose ni hahandi amahoro ni menshi. Nyimba uri mushasha ndagusaba ugire subscribe, like, share na comment. Utari mushasha nawe ni commentaire, partage ndetse na j'aime na bindi. No munsi twatewe iteka ry'abasaza ryuko twarose abakinyi ba film abantu ariko bavyifatamwo neza mu bijanye n'amafilme yo mu Burundi n'abasore babiri batari abagabo hinge murabimenya gusa ndiko ndabaramenga n'abasore biri gute basaza sorry ndavuga abasaza turameze neza turakomeye turashima numbanezero cyane meruka kwabona ahantu kuri televiziyo ya online imwe ngaha mu Burundi muriko mugwana mupfa 20,000 mena muri kumwe basha bijyana ibiki 20,000 no kucangwe ufise nga n'ukuntu wambaye ngo bacaguhora naramishuye nico tumubona turi kumwe yaranyishuye ya nivyo gusa urumva nyene amafaranga niyo duteranye byagenze gutobya muhamagaye televiziyo ati umuja makwera afite inoti bo ntawahamagaye televiziyo juste nyene n'ibintu vyariko biraba bivanye n'igikorwa twariko turakora bo majambo makabantu kandi barabibonye babifata kujya mugabo twebwe cari igikorwa turiko turakora kugira ngo tutegure inzira y'ivyo turiko turitegurira yari base si base kuko biri mu kazi dukora juste baradusavye dukine hama turakina tu nahoze nibaza impamvu ati nkujyaye wewe ukibona ijya video sibazoke muri aba babiri harimo umusheri wa we kubyifatamo gute anyway twibandanize n'ivyabazanye no umusheri yari kwihangana ko karaza akazi kacu ngene usanga mutwemera kurumva ngo bana mu bisanzwe twe turaba acteurs sivyo rero mu bisanzwe mu mwanya tuba turiko ni ibintu bitubamwe umwanya wose sivyo kuko nimba warabibonye ukabifata kujya nyene ko ari byo kica kigaragara yuko ico twakoze cyafashe sivyo cyarafashe kuko nubundi watahuye bijyanye natwe niyo image bagomba ko dutanga ujya mwanya oya je nkibibona nyene ikintu niyumvira ati nk'umushiri wawe bibonye ubwo nyene telefone yawe yazinye niwe yazinye direct masha kurungika anyway twigarukiye twagiye tuvuga ntimwidondoye basha ingorane jewe ku mazina nitwa Muhimpundu Lysius ego nkabasanzwe ndi umuseneyasi nkabasanzwe nkina filme ego kandi dusanzwe dukorana n'uyu nyene turi kumwe nyuma yo kugwana mwagumye muri dusanzwe dukorana ariko turi kumwe n'abandi benshi batandukanye ntitwagwanye twarakinye kuko iyo tugwana televiziyo sinibaza ko bari kubifata bakabiheza ya naje nitwacishayo Juma ariko nsanzwe ntazi Juma ya ariko bantazira kava kure mwamaze gukina filme zingahe tumaze gukina nyinshi zitandukanye ziri nahatandukanye gusa uwo mwanya izo turiko turakina neza ziri kuri MPTV uzikeneye uca kuri MPTV niho ushobora kubona izo turiko turakora ego birana kwa adresse biragufasha kuko urabona n'izindi aho ushobora kuzikura uhaciye ya ushobora kubabwira MPTV bakaburi cyari cyo ni mu majambo yose ni Musuhura Power TV ya byumvikana kandi babinatahuritse uvuze ngo mufise filme nyinshi ntege umuntu yafite impuzu zirenga 10 aba yafite impuzu nyinshi ahubwo mvuze nyinshi afite impuzu zirenga 5 kuko imwe itabutaro nk'iyo yambaye afite impuzu nyinshi filme nyinshi zingana gute mbo igitigiri mu bisanzwe hari izo tumaze gukora bivanye n'ukuntu twagiye tugira tuzishira ahaba hatandukanye sinke ariko gusa izihari ubu turiko turakora neza turiko dukorera kuri Musuhura Power TV ni filme hari ya mbere twarayikoze irahera iriko yitwa Power of Love hariho n'iyindi shasha igiri hazi iyo yindi shasha rero nayo nama episode agiye kuhaca urumva tusoza turabaha ku misi zogenda kurikirana tugende turabaha titre yawe iyo bayitwa gute iyo filme shasha
Inzira y'umwiza, titre yayo yitwa Inzira y'umwiza. Kandi rero dutumirira n'abantu muje kuri Musuhura Power TV. Musuhura mucandike ukonyene Musuhura Power TV, sivyo? Muje mugenda mugire subscribe mufyonde ko kaya gakengera inyene kamatwi. Hama muheze murabi iyo filme, ni filme vuba bwangu. Roduz nihiza kujako. Ni le 12 Novembre. Vuba cyane. Le 12 Novembre nihigiye kujako 2021. Hama ntimwibagira no kugira share kandi na commentaire. Ati nje muhambe nzogira commentaire. Wow. Yavyumvikana. Ndise yuko kirubona gusuzobuje. Jewe nije fisi jambo rya nyuma ngaha. Sa na hamwaje. Polisi kora kazi. Nuko ugendera ku mategeko tuguhaye. Nta kibazo mfise, nta ngorane mfise, nta by'imico ndiko ndabaha, umuco ndabahaye ni wonyene. Muri team. Ya ni team. After management. Of course. Tia muri papa muki mama muki tantinga muki ankore. Oya umwanya dusanzwe nyene turiko turakorana na MPTV kuko nibikorwa byacu byinshi niho bigiye kuza biraca. N'abadukurikirana muze muragerageza muja kuri MPTV kugira ngo mubone byinshi turiko turategura n'ibindi tugomba tubahe vuba bwangu cyane gose. Iyo umuntu agiye kwinjira mu kintu ugiye gutangura ikintu nuko ubona ariko hari ikintu uje guhindura tabede ko kitagenda neza canke hari ikintu uje kongerako nandi bansanga nyene byarahuraguye mu mutwe abaje gutoba mwe imeze gute ya kugira ngo umuntu atangure ikintu nuko haba hariho impamvu kwanza nimba muri filme twaragiye muri filme gukina filme nuko dushaka ko habaho changement haba mu nyandiko haba mu gukina filme yego ya turashaka ko haba changement we nka Juma ukitangura gukina filme bien sûr que oui hari amafilme waraje avuga ati basha gamujama bamuha scene yo kurira ntari wowe uje guhindura iki kandi menyene uri umugabo ntiwerangwa amaso zituyabona ya umugabo ntarira umugabo aratwenga no amosozi y'umugabo atemba jamunda ariko ntibaze burya ico kibazo ingo no bishira nko muri uwo mugani ingo nyinshi zubatswe ugutandukanye ushobora kuba uwo mwanya ngira ngo sinzi ico bikuye ariko mu bisanzwe iyo tuba turiko turakora tugerageza gukora ikirukuri kugira ngo n'umwe akibona abone vyo kuri ko ari icukuri none boguhakurira ugaca kino tarira wumva vyojana urarira nyene kugira ngo utange iyo message uba ugomba gutanga wowe ukunda kuraba filime z'abarundi yego iyo bariko barakina ndakunda scene yo kurira sinzi impamvu scene yo kurira bayikina neza canke nabi mbo kuri ico onye sino cha pressure ariko harimo difference nini cyane bivanye n'abandi kuntu basanzwe bakina iyo scene yo kurira mbo jewe sinokirandira ko cyane ico kubera iki iyo uri kurabiraba harabo ubona abavyakitinga neza n'abandi ni kujya nakubwiye urumva bivana n'umuntu mu bisanzwe umbajije ico kintu we bivana no wabonye ndashobora kuba je narabonye umuntu yakitinga neza bikagenda neza nawe ugashobora gusanga warabonye umuntu rega no mu yandi mahanga kubibona izi commentaires ziragenda zigaruka bivanye n'umuntu ko wamubonye kandi we gituma atembe no ko bavyumviye ariko rero je nibaza ivyo bivana n'umuntu kuko umuntu iyo ariko arakora kiya gikorwa mwe mutabaye maso ngo mubone ko ariko aragikora neza aho niho usanga hagiyemwe akantu katameze neza ariko ubundi bwo iyo mwamuhaye ico gikorwa nibaza ko iyo mushimye kugishira habona mu mwabonye yuko kintu yagikoze neza ifilme izosohoka 12 ni Inzira y'umwiza yego ni iri mu rukundo nyene nk'icumva Inzira y'umwiza mba numva ahantu mugomba kuja gusa ndahumva sindahabona neza na neza n'ubuzima busanzwe niki je ngerageje kwishura irimwo byose kabisa irimwo urukundo irimwo ubwo buzima busanzwe ni byose
Mapartu kinamo nk'iki ni ukinamo umuntu ameze gute jewe mu inzira y'umwiza uko bazombona nkina ndi umuntu nyene barya umutima cyane bazoba banje umutima cyane kuvuga umutima we barawumaze wara ahubwo he avuga ibi basi mu kirundi ciza bazoba banturubika ho bariho sene mwakinye muri babiri muri ko ego voilà twahuriyemo n'uyu okay ça shaka bishire mu bikorwa iyo mu majambo ya je nibaza kubishira mu bikorwa ni vyiza ariko urumva tubishire hanze bitaranasohoka basi okay alright mwavuze ko atari ya mbere nsi ya mbere kasi ni ya mbere muri kumwe donc ari yindi yabaye yasohotse ndiko ndabaramenga nyene mwamukiciyumvira cyane kumenga ntimwubatse mwana abwire papa nshaka umukate babiri shaka musubire inyuma gato mukini kamdite mukini mwagitinga parti twarahuriye ko nawe aparija mufite 20 tumufitiye 20,000 if you remember okay Vicious ndakubwira ikintu kimwe aje ikintu gifise inzigo kandi kiraga n'ingwe wowe ugiye kwikomporta nk'ingwe tuzogufata nk'ingwe reka kugumana inzigo y'akazikira uri umuntu ndi umuntu kuko ushaka kugumana inziga abavyeyi bacu bari bafitaniye Vicious ibintu ushaka kwinjiramo cyangwa se winjiyemo ariko byakunaniye wabivanze n'ikidacangwa iyo uza kubikora vyonyene ugakuramo urukundo wari kuba Khaisi Juma mviriza nkubwira ikintu kimwe ugenda utabaza gasaza utamenye ico ndakizi sawa urakizi cyo gituma nivyo uri kuravuga atacu biziko ntivyari na ngombwa kubivuga sawa ntivyari ngombwa kunzanira izo histoire zawe utazi iyo vyahereye reka rero twe tuzi iyo vyahereye ivyo abavyeyi ntahuzi kuko umuvyeyi wawe yacokoje umuvyeyi wanje sawa nibaze nawe yuko ivyo abavyeyi birekera abavyeyi umviriza renda kubwire tuje mu vyacu okay tuje mu vyacu rero nimba utazi kahise k'abavyeyi bawe je ndakazi ntusubire kukinjiramo kuko nta nivyuzi reka rero je ndabikurikirane je ndabizi sawa ara anda hamugwa ahubwo tubangurukanye last yawe yari show ibabaje bete nagomba no kubagwana gatoyi gusa oya reka twagiye birebire niyihe ndoto mufise ya indoto dufise apana byo mu buzima busanzwe ape muri film aho nabangiye kuwe okay indoto dufise ni nyinshi sivyo gusa ko hari ibintu umuntu aba yimvira turagombeje kuzobona abantu benshi hariho nk'abantu baba no bivuga gute abantu baza baja ahatandukanye bavuga ibyagiye bihinduka mu ngo zabo mu miryango yabo mu byo bagize nte biciye muri aya mafilme tugenda dukina twumva sometimes abantu baza bavuga ati cewe nabonye filme yabanaka ndahinduka turagomba kandi ko bigenda bihindura abantu benshi kuko iyo tuba turiko turakina ni message tuba turiko turatanga rero izi message ntitugomba yuko zogenda zigira ubusa turagomba ko nabo zishika ko zigenda zibahindura ego kumbe kurakina batseriye wagira mukubita Juma wewe biri good ndoto yawe ni indoto yanje nkuko ni nkiyo nyene oya birasusa birasusa kandi mudasanga iyo mutima amaye bavuga abagabo babiri abagabo barara kubiri bakarota kumwe sawa ya nka vision yiwanje ndifuza kubona basi nubwo yo bumwe cange babiri nkumva ko bahindutse ku bwanje bagize changement cyane changement de mentalité bagahinduka bivuye kuri je kuco no bana actings yego mwavuze ko mufite amafilme menshi hari nka message muraro nka akavuga ati basore bato ahantu mwadufashije cyane twubatswe
twasambuwe kiniki. Ama message ni menshi ndogo yangu ni menshi kabisa twakira kandi ama message abatandukanye eko hariho abashima ibikorwa byacu abadutera intege ni nyinshi cyane uvuze menshi ariko usanga bajyanye shira afata amabisi Tijensa amahera menshi kwa mu ngodeho ugasanga se 5 ya bisi urumva we nawe rero ni hataye nizere ko utameze nka muteka mvuga muri yo sanse urazi gituma tumaze gukora byinshi rero kuba tumaze gukora byinshi bijana n'amakomantere y'abantu sivyo urumva rero izo komantere cyo uzifata ngo uzishire hamwe ntazoshobora gusa igikorwa yo tugikoze turabona komantere yavyo tukabikorerako baravuze yuko kandi nivyo nta buzi bwa leta abajene twiciteze cyane mwebwe mwagiriwe ubuntu mugirirwa mwagiriwe ubuntu donc mubona kugaragariza impano kuko kira muntu wese afite impano nimba ntavuga amajambo ngaha ashobora gusanga ndi n'umusuma haje musuma n'impano bacumaga ari mukira ngo nta mwuga udakiza kiretse abakururotse hari kera vraiment hari kera mugo busuma ubusuma si impano muri make ubusuma kuko iyo bari impano ntibaba bafata umusuma bakamuhana mu bisanzwe uravye umushahara w'umusuma iyo afashwe mu bisanzwe ntawo wifuza nico gituma rero atari impano cyane umurimo mwitumo kandi rero ofisi ingaruka atari nziza no ubikora vraiment yo bihagarika kuko si vyiza uravye uwo biyivye ibibazo umusizemo gacuraba basi nawe ubufashwe ivyo uba wishizemo nikibazo afete ugiye kwiyumvira uwo wivye ntubura umusuma bawitijije anyway reka tubandanye niko ndavuga yuko mu Burundi abajene twokwa amatwiteza akazi ka leta donc il faut ko tugira création nimwagire ubuntu muronka musura power TV da muba mufetana apana tara tara yubaho cyane nawe yubaho iyo gukina ndetse no kwandika film nikihe kintu mubwira abajene bo mu Burundi twebwe abajene tubamo kuna genda umujene ndanavyeme umujenene akantu ko niko kabi nikihe kintu mubwira abajene bari mu Burundi abarose amadiplome kuko hari abajene baheze bagaca bagenda hanze bivanye n'ukuntu ubuzima bwo mu Burundi bukigoye ico kintu ni ikintu caba gikomeye cyane mu buzima bwacu surtout ku bajene umujene wari we wese urabona nimba wararemwe kuri inosi ntiwaremwe giturumbuka kandi Imana ntiyagushizeho nk'umushenzi yarakuremanye ikintu mu mubiri wiwawe aho nyene kwerege mu by'imwe cyane uvuze ko umuntu basi Imana yakuremanye ikintu yego allo nimbura mu bizima assalamu alaikum Rumukiza shalom gusa ni hahandi amahoro ni menshi ni muri bwa bumwe ayo umuntu utavuze umutemwe umudivanti umutemwe Jehova ni waturabira gute womenya sabato nzita gute womenya impano yawe urabona wewe gusa nkushaka usanga ni mudanseze allo tendiriva ngwana n'ibindi byinshi gusa fende fuka dosanga ngo mu kintu kimwe gute we nk'uburazi ko ufite tawe panataka ngo madagasira ko yabura ngo kunduga yo gukina film ka donc acting fresh ibintu baguhaye gute nomenya impano yanje ko ushobora kumenya impano mu buzima bwawe hari ikintu gukunda cyane gusumba ikindi hariho byinshi ukunda ariko haba hariho kimwe usumvya ku kindi abantu babigoye oya nuko nyene no mu bisanzwe umuntu hajya icukunda tureka kubeshanya kiva mu bwana cyangwa ugasanga ucisanzemwo sivyo ugasanga hari ikintu kiguma kikugarukamo cyane ca kintu wumva wo umwanya wawe munini iki ko nkaho urashobora gusanga uri umudaseze kuryo wakivuze sivyo
kujya wakivuze ayareka okay ugasanga undi nawe akora ibindi biba bitandukanye kiya kintu rero ukunda guha umwanya munini cyane nibaza ko ari ico kintu kiba kiri muri wewe hari n'abagira impano ziba zitandukanye ikikuduga muco utahuranye nikiba kiri muri wewe kiduga byumvikana nyene sanzu utahura aya kundi bavuga ngo ikintu ngo kuba ngo ukiri muto ngo warakora basha jewe nkiri muto jusqu'à 8e 9e nyine nabona ko ndi umuganga ko nzoba mu docteur plaisir nkibona abasha nambaye nakigiye gitaburiya hari mugamena urabona ahantu ndi Imana ikora ibyayo ijya yari tama ntiyari tala yari inki yari tama ntiyari tala nasanga itaha ntiyari tala sinavuze la taha oya Jenny baza warabikurikiranye none byangiye babone yabwiye kandi uwo mugani nataze nawe ukunze ngo iyo wamufungura iwanyu wamawibaza yuko mama wawe ari watumba bunini kandi ngo inzara wayibaza wayigize iki wayihonjeje ngira inda wayibaza wayiraye ninda muri komantere mudufashe oya ninda wayibaza wayiraye nuko nyene sinzara inzara wayibaza wayiraye ko oya inzinda tuvuganye kuri muri komantere mudufashe nk'iyo migani ngiye kuvuga mu bihwanye n'ibyo tweko turavuga imigani ngiye kuvuga mu bihwanye n'ibyo tweko turavuga uzanye ngo inzara rero twagombye gukosora je nanje nari ndakizi mu nzira inda wayibaza wayiraye ko voilà nuko nari ndakizi urumva byari byinjiyemo uko nyene right urasumushe sindi umusilibateri oya kandi sindi umupapa none umusilibateri tukuvuga nyankouple uri en couple ico kibazo rero je passe kabisa ego ndakantu kanjohe kandi bana afite nanatangaye ne nk'umushiri wawe uri en couple akibona iganani uri kumwe n'uwo mujana ya bebire yabyakiriye gute shere wanje arabizi akazi nsanzwe nkora kandi nubari karabibona ivyo ndiko ndakora bisigura yuko akibibona wewe ntiyihaye image yuko miranye yihaye image ko ndiko ndakina yego sawa jamangira bampete jamusi wa bebire inde jewe mbo mu bisanzwe kajyana akazi twariko turakina sivyo rero iyo tuba turiko turakina akazi nkakajya dukora byinshi umwanya umwe mwaratubonye turiko turashwana nawe undi mwanya muzotubona turiko turakina dukundana undi mwanya mutubone turiko turakina dupfa byinshi jare mu bintu nyene vy'imitima myiza erega hajya gukundana si kuja en couple n'umuntu oya si kuja muri nani akora ko ushiriyeko niyo nzira byagombye gufata sivyo basi dufise wa mutima w'urukundo twemerana muri hagati yacu twemerana hagati yacu rero dukina ibitandukanye ego ka tunabatumira sinatwebwe gusa dusanzwe dukorana n'abandi benshi muri nani yacu harimo abactrice beza cyane n'abacteur bandi beza cyane muje kuri nani cyane yamusuhura muze muraraba ibikorwa byacu sitwe twenyene hariyo n'abandi benshi menga bari kwisoko ngo abactrice beza cyane nagatsa message mbo mu bisanzwe umuntu wese yo muba muri ko murakorana igikorwa mu bisanzwe nta muntu mu bisanzwe sinzi inzira wabitwayemo hariho umuntu ushobora kuvuga ko ari mwiza n'undi muntu ushobora kuvuga ko ari inkozi y'ikibi muri abo babiri none mubo mukorana we wumva wamwita gute donc umuntu mwita inkozi y'ikibi mu gihe yagukoreye iki voilà hama umuntu kamwita mwiza mu gihe yagukoreye iki iciza rero ni hada navuta niyo nzira rero nagombye kugirane kubitwara ngo basi babikora neza cyane genda uraba ukuntu babikora uzobonamwe abactrice ukuntu bakina
bakina neza cyane ukuntu bakitinga neza cyane. Amategeko yawe sindayashaka. Icyanzanye ni kumenya igituma uri ngaho. Rendez-vous le 12 novembre kuri Musura Power TV. Ndabona abasore babiri badifatamwe neza cyane, aba bro badifatamwe neza cyane. Hari n'abandi ba sister n'abandi ba uncle n'abandi ba tantine, tundukayemo n'aba madani kinike. Oya ntabyo nzi, gusa ni filme nziza uko byumva nuko ndabitahura, sigaye kwibona byonyine. Genda muge subscribe, like, share ndetse na comment. Nyimba hari ahantu bagomba kurira ntibarire babwiye ati bro ifo ko murira hajya ahantu. Nyimba ego ariko rero nsaba ndumva yo kumenga ariko araja ku musozo. Nsaba abarundi bene wacu bashikacu bavyeyi mwese mbo turabasavye no kuri turabasavye mukubitire kuri Musura Power TV, mukurikirane ibi bikorwa tugomba gukora. Turamenyereye abantu benshi baraba izi filme ziba ari iz'amaseri ama episode y'abandi bo muri ibihugu biba bitandukanye, sivyo? Ugasanga umumama vraiment yafatishije nk'ama episode 1000 muri flash yiwe kandi akaziraba zose zigahera. Mudutiza kanya mukurikirane natwe ivyacu, mubona ama message tuba tugomba gutanga kugira ngo ibikorwa vyacu bishishikare kuza biragera kure cyane. Tuve muri vya bindi ngo namubona mamaki ngo anakasirika anafaa nini, anasirika anafaa nini. Bari abantu baraduhenda cyane, ugasanga bariko baratubwira wanashima uri kurabyumviriza bavugamwe n'ububeshi bwinshi cyane, sivyo? Ariko rero tugerageze basi gukurikirana ibi bintu twumva vyacu nyene, kuko je mpora mbona benshi cyane vraiment mushira umwanya munini kuri bijya ni vyacu abarundi. Juma ya kavako gusa naho ugeze sikuri cyane ugomba gushika ariko yani kiye kintu kavakure arike mwoba mwumva iyindi siguro yayo ariko ijya wimvira sijya afite umbaje rero no kunomeze nahezagiwe cyane sinigwa dina nta byamirenge ni kiye kintu wovuga donc guhera hito icyo novuga ari abarundi benshi dukunze kuza turaha amalinki yacu mu gihe twakoze igikorwa ukazumva ngo nta plus important nuko atamura yo uri sûr et certain cyangwa certaine afite mwumvise ngo uvuze ngo certaine ntabwo ari certain parce que tu es reka tu sawa ntangoranye kugura mega z'igihumbi kugira ngo ushobore guteza imbere abarundi bene wanyu c'est pas grave. Kasanga ahanwa nk'ibiya zibiri ku munsi, biya zibiri ariko mega z'igihumbi zikamufasha zikanga aya nacu ni buhoro mutangure gutera intambwe, mutangure gutera intambwe kugira ngo n'ivyacu bishikirwe. Ego nakindi orenzako cyo norenza ndaguhaye umwanya ni mumbwire ko munkunda abasha ngo muramukunda mubwiye ko muhuza. Oya ko bankunda pana ko gashanga turagukunda. Okay reka turagukunda akaja muraho. Okay je ndashimiye abatukurikiranye, mushishikare kuguma mudutera intege kandi muje kuri BKTV mufyonde subscribe mugire na share kugira ngo ishike kure. Mushishikare kuguma mukurikirana ibiganiro bya BKTV haba kwita gute plaisir mushishikare kuguma mukurikirana cyane, hama ibisigaye navyo duhurire no kuri Musura kugira ngo mubone igikorwa cyacu kigomba kize vuba bwangu. Murakoze cyane yo bakozi ba Burundi Kingdom TV ngo okay nsaba n'umuntu wese ariko aradukurikirana uje kuri Instagram uandike Muhimpundu Lisius hanyuma ucugira abone uje no kuri Fibi ego kugira ngo mushishikare kuguma mubona byinshi. ntakava kure cyojo oya je nitwa Muhimpundu Lisius, imbuga zose nkoresha ni Muhimpundu Lisius, muzoca mumbona hama mugire ageze ngo
ya mumugirire ico kintu mugire sabone kuri mu imondo lisisi Mbaye nakavako oblige guhera hasi bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndabashimiye cyane ndanabakunda cyane nyene ingabire yanje rero kugira ikuze gwawe nyimbura umu DJ nyimbuka na filme nyimbura umuririmbyi nyimbura umuhapa nyene turiho gira dukuze ingabire yawe foko udukontakta ama tukavugana allo hariho na rimikashe yajya wayibonye niho yari mikashe bashifoko murambwa atanguye gucoresha mani mugabo ko mubikora rega ni hatari aba diaspora bonjour na bonsoir Iyo nimero ya rimikashe sinzi aho ya parte nazinzi Nagora- ko nigira niza ko message nzoshikirwa abinyemerere mwumva nabinyankira nzogaruka hanyene ajya bagira zibiri zokuboreza zokuboreza zibiri inkoko ntibahuza aya jewe mu bisanzwe jewe singorana kuko simboregwa sivyo simboregwa ariko ikije cose ari kivuye ku mutima ubikunze ndagishima tu ya ndazantu amazi akanya biroshe kandi biranatahuritse nta ribi merci beaucoup kwa mwaravye interview yacu basha ndabakunda cyane nyene nuko foko muramukagira ibyo ndababwiye hama gume ndabakunda cyane witeka bampera umugisha ciao ciao